wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ahemba kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi n'akazi uwese mu diaspora ane bakunzi ba radio CDO akazi n'akazi ubu atari bwasobanukirwe ngo yumve neza icarico akazi n'akazi arababwiye ati ugwaruka no kugerageza gukora ikintu cose ushobora gukora wumva uri comptable ugomba kuja kwicara mu biro kura iyo kote ya comptable ugende mwisoko udandaza itomati canka ahantu hose ugende kugira ngo ku munsi ntuvuge ngo ni mama canke ngo ni papa bategezwa kuzana imeza ngo bayishire ko ivyo dufungura ariko na wewe ugiremwo uruhara rwo kugira ico uzanye mu muryango. Reka rero tubandanye n'ikiganiro mwatubwiye yuko mwaciye mu bintu vyinshi mwabonye vyinshi hanyuma mukavuga muti ugwaruka rwa none ntimurindire ko muja kwicara ku ntebe zo mu biro naho muba mufise amadiplome mbega mubiravye ngaha mu Burundi naho muri kure murabona imico y'abarundi benshi barakengera akazi kuko bavuga bati je nshaka kuba nambaye costume umwanya wose shaka kuba mboneka hariya kuri television ibihe vyose mubona bizoba ibintu vyoroshe mubona urugamba ruzokoro tugiye twese ababanze kubimenya tukabivuga nk'uko radio CDO akazi n'akazi abivuga ntabwo badufise ko bizohinduka cyane tukabivuga ko natwe tukabyerekana tukabikora kuko natwebwe abanywanyi ba CDO akazi n'akazi kugira ngo yemegwe muri CDO akazi n'akazi nuko yerekana ibyo ukora mu Burundi bitandukanye n'amashuri wize nk'uje tuvugana jewe ndarima ndumurimi unsanze ku gatumba nabusha usanga bambaye costume mba nambaye impuzu z'akazi zo kurima unsanze ndi muri ferme miraro mba nambaye impuzu itabuya nyene yo ngaho nyene miraro ndagiye inka impene n'ugugabura inkoko n'ibyo usanga nambaye bijanye n'ibyo bintu ngaze ku kibazo babajije tugiye tubivuga nko tubivuga ko akazi abakazi tukabikora bakatubona n'abana nabo bazobikora abo tugiye tubivuga tutabikora ntabyo bazokora niyo mpamvu muri twebwe abanywanyi ba CDO akazi n'akazi udafise ibyo ukora mu Burundi bitajanye n'ibyo wize ntabwo turi kukwemera kugira ngo umunywanyi wa CDO akazi n'akazi ko dushaka yuko amajambo tuvuga ajana n'ibikorwa dukora cyane. Hariho rero ibindi vyiyumviro usanga abantu bafise ngo mu diaspora bagasanga bafise ivyiyumviro izindi ndoto mwotubwira indoto abantu bakunda kugira sinabarundi gusa ugasanga biyumvira ngo umuntu wo mu diaspora ngo ari muri paradizo mwobitubwira kwiki paradizo nayivuze paradizo navuze bayumvise ko ari gukora akazi kose akazi arakazi muri diaspora abantu babona aba diaspora tuje indwi yahariye aba diaspora batubona twambaye amakoti twisokoje neza bakabica bibaza yuko hari aturi niko bimeze oya hari asiko biri hariya ni akazi n'akazi abakora mu gitoro usanga impuzu zabo zuzuye igitoro abakora mu mirima usanga byuzuye ivyondo abatema ibiti usanga ibiti byuzuye mu mishatsi ibyo bakora byose abakora mu mabiro barakorayo barahari ariko kwibaza yuko abadiaspora tuba muri paradis y'akazi. Reka tubandanye n'ikiganiro nyezina twavuze yuko tuvuga ivyerekeye societe akazi n'akazi mwarayishinze mwaraciye mu bintu bitari bike ariko hariho ivyo mubona mwishimira cane ku ntambwe mugezeko mu bitubwira ibyo twishimira muri CDO akazi n'akazi nka societe ni byinshi kumva gusa yuko iryo jambo akazi n'akazi uno munsi abarundi batari bake bamaze kubimenya ibyo turabyishimira cyane gose ndavye ibikorwa abanywanyi ba CDO tumaze gukora ibyo kwishimira nuko muri societe yacu dufise ibisata bine igisata kimwe rero kijanye no kumenyesha no kwigisha turakishima aho tugeze turi kuri radio akazi n'akazi turi kuri YouTube akazi n'akazi turi kuri Facebook CDO akazi n'akazi murumva yuko kuko intumbero yacu nuko abari mu Burundi bamenyeshwa bakigishwa
abari muri diaspora bamenyeshwa bakigishwa yuko mu Burundi bishoboka yuko ba diaspora mushobora kugenda kurima mukorora mugatanga akazi. Umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ahenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi n'akazi uwese mu diaspora kuko abanywanyi bose ba CDO akazi n'akazi turabikurikirana. Je nka president wa CDO umunywanyi wese agomba kwerekana abantu batari hasi ya 10 ahemba kira kwezi mu Burundi. Turabyishimira cyane gose twebwe nk'abanywanyi ba CDO akazi n'akazi kubona ubutumwa bwacu bushika kure bugashika mu Burundi, amura kuvuga makomine mazone kugatumba, ubutumwa bwacu bugashika muri diaspora ku barundi bose bari isi yose bakamenya yuko mu Burundi akazi arakazi. Koze cyane bakunzi ba Radio CDO akazi n'akazi. Ariko rero nagira ndababaze muri uwo mugambi hari utunenge utuntu mubona mutegezwa gukura mu nzira tubabangamira twabari utuhe kuko burya nta mugambi wamugenda utumbere. Utunenge turahari mureze ko burya utunenge ushoboye gukora mu nzira n'utundi udashoboye gukora mu nzira. Utunenge dufise nk'abanywanyi ba CDO akazi n'akazi ahantu uvuga nk'ibijanye n'umuyaga nkuba. Igihe radio CDO akazi n'akazi idashobora kuvuga amasaha 12 kuri umuyaga nkuba aho kanika dusubije inyuma cyane gose mu buryo umuntu yibaza ati none atamuyaga nkuba ibindi twibaza indoto zacu tuzozishikaho gute. Akandi nakanenge kahanze abarundi bose n'igitoro nk'ubu kugira ngo nje ku murima hari igihe ntagenda kubera nabuze igitoro nizo ndakironke ugasanga nkoresha amahera menshi murenga. Ibyo byose rero n'utunenge dushobora gutuma turatera intambwe niniya mwanya muto cyangwa turashobora kwiruka ngo twabiteguye kwiruka kuko nta terambere nari muribaho atamaga nkuba uhagije atagitoro ata connection ihagije. Ibyo byose rero n'utunenge tubona twebwe tuduhanze kandi tudafiseho ubasha bwo kuduheza. Yego ko niba nshaka kugana n'abanywanyi ba CDO akazi n'akazi bari mu bihugu byo hanze nkabura connection murumva yuko turadutaye umwanya iyo twama gukora umunsi tuzobikora ejo. Ubwo nibwo bunenge tubona cyo gutuma tutashika kuri twifuza vuba kandi twihuse. Duhora tubona abantu bafise amaradiyo cyane cyane yigenga bakoresha uburyo bwinshi mbere burenze. None mwebwe nka societe CDO akazi n'akazi mubona muzobishobora canke muvuga muti turashobora kuronka hirya no hino abantu batunganira kugira ngo uburyo bukunde iradiyo ishobore kuduga yisununire hanyuma ishike ku ndoto zacu? Icyo navuga kuri icyo kibazo ubajije nuko tuzi yuko burya n'Imana ifashe urifashije tutangira umugambi wa CDO nka societe twariteguye bihagije kugira ngo n'abazoza kugira ngo badutere intege bazogireho bafatira. Radio CDO akazi n'akazi igisata cyo kumenyesha no kwigisha ntabwo kizohagara ko twabiteguye yuko dushobora gukora atazindi atamuntu aje gutera intege. Ariko bya bintu navuga nyene umuntu ari ku kivi haje umutera intege ntazanka azakira akazikoresha ibyo kuzokora mu kwezi kumwe akabikora mu minsi mikenya. Kuri make rero abatwumva bumva ko bashobora gutera intege tuhaye karibu baza dutera intege. Ariko icyo numenyesha abanywanyi cyane cyane ba CDO akazi n'akazi nuko twiteguye neza ko igisata cyo kumenyesha no kwigisha kibandanya kugira ngo abanyagihugu bene wacu bari mu Burundi abatari mu Burundi bamenye ibyo batazi kugira nabo biteze imbere. Murakoze. Ubutumwa mubona mwotanga bwaba abo muha abarundi bariko baratwumviriza canke n'abanyamahanga bashobora bariko baratwumviriza eka mbere n'abadiaspora ko bari ubuhe? Murakoze ku kibazo. Ubutumwa tutanga duhurikije ibyo tumaze kubona kuba tutangira gukora mu Burundi
twahamagara bene wacu bo muri diaspora kugira ngo bazane imitahe yabo mu Burundi maze batanga akazi ku barundi bene wacu kugira ngo cya kivugo cyacu cyo akazi arakazi kibe impamo. Iyo message muhabwa n'abacu b'abarundi. Mwima ikindi nuko abarundi twese turazinanye, turazi imiryango tuvamo, nuko tutakama tubwira ati umudespora wese indoto ye ya mbere nuko agomba kubaka inzu y'akarorero mu Burundi kugira ngo ibyo byose bifashe ya ntumbero cya kivugo cy'umukuru w'igihugu mu Faransa ngo vision 2040-60 tuzokishika ko uko abarundi baba mu mazu meza kandi bakora bafise akazi. Ngo ko umurundi ari hanze mu diaspora agomba kugira ahaba yubahwe kandi atange akazi ku barundi batari hasi y'abarundi 10. Bavuga yuko abarundi turi muri diaspora turi benshi, bamwe bavuga ko tushika kuri 60,000 600. Niba rero abarundi tuba muri diaspora umuntu wese atanze akazi 10, murumva yuko mu Burundi kira mwaka haboneka abakozi bahembwa na diaspora bangana 600,000. Murumva ko atari mubari usuzuguritse. Murumva yuko niba abarundi tuba muri diaspora tushaka kubaka inzu zingana gutungana, tubatse amazu 60,000 mu Burundi, amazu y'akarorero. Murumva yuko za ndoto ya vision 2040-60 tuba turayegera buhoro tubake tutanga akazi. Nicyo kivugo mwaya ba diaspora. Abanyamahanga bumva ikirundi mubasaba yuko baza kwesisa mu Burundi kuko Burundi nagahugu gatonya keza cyane mu bihugu by'isi yose bibaho kaheza giye kuko dufise byose kandi turi hagati y'ibihugu bikenewe n'amakungu. Uburundi duhagaze neza mu buryo umunyamahanga adashobora kwitinya kuzana imitahe yiwe hano, ariko umunyamahanga naza mutahe aho barabagiza riri, aho telefone nziziri, aho connection nziziri, aho umuriro mwizuri. Byavugirwa benshi akuba bene byo. Niyo message n'utanga message mpabwe n'abacu barundi bo Burundi nuko bagomba kumenya yuko akazi ari akazi. Bakore umuntu wese avyuke aziko agiye ku kazi, agaruke avuga ati narushe mvuye ku kazi. Niyo bizotuma dushika ku ndoto. Mbega societe CDO akazi n'akazi mwayitanguje ryari? CDO akazi n'akazi yatangiye kera mu mitwe yacu akwigiye officiellement NIF twaronse itariki 14 z'ukwa 10 2022. Mu gusozera ngira hariho akajambo mwobwira inshuti, abagenzi, abatwumvirije, abakunze ba Radio CDO akazi n'akazi, abakozi bo muri Radio CDO akazi n'akazi, nawo musanzwe musangiye ishira hamwe CDO akazi n'akazi. Abanywanyi ba Radio CDO akazi n'akazi ntibiyumve kuba arakazi babishire mu bikorwa kandi babibwire n'ababanyi. Abakozi bakora muri Radio CDO ndashobora yuko akazi marakaronse nako kazi nyine nimugakore mugakunde kuko akazi arakazi. Murakoze cyane kuri ubwo butumwa. Hanyuma mutumire wacu tukaba tubashimiye cyane. Ndashimiye n'abanywanyi ba CDO bakatumviriza, ndashimiye abazotumviriza mu makizoza, ndashimiye abanywanyi ba diaspora bazotubona kuri YouTube na Facebook. Murakoze cyane, ndabashimiye. Turabifurije kubandanya imigambi yanyu ishaka ku ndoto kuko mu myaka 4 mukaba mumaze gushika ku bintu bingana gutya, nivyo gushima cyane. Hanyuma tukifuza yuko mu gihe mwaba muzosubira kugaruka tuzosubira tukabatumira mukatwemerera. Tuzobemerera ariko natwe twabatumiye kugira ngo umwanya wa CDO wese ntiwaza abatware ku kivi kuko mu myaka 4 mwe twakoze mwebwe mwavuze Radio CDO akazi n'akazi, ariko turafise byinshi dukora umuntu wese ku giti kiwe kuko bitegerezwa kugira ngo bene gunywanyi wa CDO akagomba kuba ufise ibikorwa byinshi ukorera mu Burundi kandi ubikora n'abandi utabikora wowe wenyine. Murakoze cyane, mubande mugira umugisha. Hanyuma twifurije n'umugisha diaspora canke n'abandi bose kwisi yose. Imana ibahezagire. Murakoze cyane.